nuko mu kurindira ko abashitsi bacu bashika kandi ko 19h top yo ngaha hamwe na 20h top y'Ibujumbura ishika, reka mbe ndabashiriramwo akaririmbo ka Canco Amisi mu mwanya turindira ko abashitsi bacu bashika. Muhozi hamwe na Tite Gatabazi, hari n'ushobora kutuhojwanya yitwa Albert Rudatsimburwa akunda gukurikira cane gose ibintu vyo muri sous region, hamwe n'abafrere bacu bo muri Nord Kivu baza kuza kudushikiriza ukuntu bo bakiriye amajambo ya Ndayishimiye. Ego hama turaza kuyaga ukuntu ari we yugara frontiere, ukuntu ari we yarungitse plus de 10,000 militaires muri Congo, hama akaba ari we atangura kurira uno musi ngo agira tegwe. Ndaramukije Kadi Wirindizeye, mwene ndabona Aron Buzu Samandari Makotieri BMV Umuragane Prince Karahasiye Bugingo Verite qui dérange Munezero NFG Nkuba Striker Time Will Tell Kenzo Jabez God is Good Happy Mu, mwese ndabahaye ikaze. Hanyuma reka twumvirize Canco Amisi turindirize 4 minutes zishike tuce dutangura. Merci beaucoup.
Voilà, 19h top yageze, muteramyi, karibu cane gose. Mumpe iminota ibiri, ndiko ndatelefona Innocent Muhozi kugira yiconnecte. Donc, hinge gato, mumpe 2 secondes, nshobore kumujoigna, et je suis à vous. Ok, pardon, merci. Twavuganye ku telefone, Muhozi arashitse mu kanya. Nk'uko nabibabwiye, CNDD-FDD yashitse au pouvoir iciye mu manegociation. S'abantu bashitse au pouvoir baje batsinze intambara nk'uko Museveni yayigwanye arayitsinda kabiri, hamwe ayitsinda na Idi Amin, ijya kabiri ayitsinda na Obote. S'abantu batsinze nk'uko Kabila yatsinze Mobutu. S'abantu batsinze intambara nk'uko tubibona mu bindi bihugu. CNDD-FDD n'abantu baje hariho une armée yabatsinda buri munsi, na Reveria we nyene yaravyivugiye ati nta n'umusozi twigeze dufata. Aho rero umuntu aca yibaza ati ba bantu atanu umusozi bigeze bafata, ni yihe mécanisme yatumye bashika baganza une armée très puissante yatumye badafata n'umusozi n'umwe. Iyo mécanisme yari yitwa les accords d'Arusha. Kuva bagishika au pouvoir, ikintu ca mbere bakoze yari gusuzugura, kugwanya, gutoteza, gufunga uwo wese yari yaragize izo accords d'Arusha. Ndabibutse ivyo bakoreye Kadege, ndabibutse ivyo bakoreye Domitien bagishika au pouvoir, bakabafunga, bakabatortura. Uri Nyamitwe wenyene akaba hari en personne où il était en train de filmer ukuntu bariko barafatwa nabi. Abo bantu bariko barafatwa nabi, c'était les deux présidents. Donc Domitien qui était président et Kadege qui était son vice-président, yari yabahaye le pouvoir aba CNDD-FDD muri 2005. Bashitse muri 2005, icambere bakoze yari gufunga ces deux personnes-là qui les ont mis au pouvoir. À l'époque, ngira twari naïf, on n'a pas su ko bariko barantera l'accord d'Arusha ariyo yatumye bobo baza bagatwara ico gihugu citwa Uburundi. Muti ok, vyaciye bigenda gute? Baca batangura no kwica uwo wese qui pourrait être une menace pour eux kugira batware. Uwo wese mutimi ni bande? Bari aba FNL. Bari principalement
toute force qui pourrait s'organiser politiquement kugira igihugu gitwagwe neza. Batangura gutoteza société civile kuko yavuga amabi yabo. Abo bantu bariko barantera icatumye bashika au pouvoir. Ntibahashitse kubera inkoho zabo, bahashitse kubera amahoro abarundi babahaye. Bahashitse au pouvoir kubera abarundi bashatse kubabwira bati nimuze basi mutware hako muguma mwica abantu mubarisha amazira ntoki mwibarabara nimuze mutware tubana amahoro. Bashitse baca bashika biyita caratuvunye. Birabandanya uko muri 2015 haraba ama manifestation. Habaye manifestation haba coup d'etat. Iyo coup d'etat ntiyarimwo abafabe bose. Ntiyarimwo non plus abadede bose. Ngira babonye iyo coup d'etat bayishe hamwe nabo ba manifesta bashoboye kubarasa kuko bashoboye kurasa umusivile. Ils se sont peut-être dit ngo rega turakomeye. Rega ntawo duhanga. Ubwo on continue. Bibwiye ko atabo bahanga effectivement société civile n'uwo wese qui se sentait visé. Nababwiye qui se sentait visé nabo bantu bose bari barigeze gutwara imbere yuko dede ishika niyo classe politique et intellectuelle yari yadesize kuvuga ati bon même si on les a tapés sur le canon reka tubareke baze batware turabukuntu bameze. Donc toute cette classe sociale a fui muri 2015. Ngiraho abadede baciye bibwira ati l'accord d'Arusha est bel et bien enterré. Twatsinze abo bose batuzanye au pouvoir, twabanesheje ahubwo nta uzotunesha. Nuko hatanguye intambara ya Kongo, CNDD-FDD babijamwo. Au début en tant que force d'interposition bari kumwe na East Africa. Hanyuma qu'est-ce qui s'est passé? Bari kumwe na East Africa, abarundi à l'époque Ndayishimiye niwe yatwara novuga ngo niwe yari président en exercice pour zirya 6 mois baba bafise ou un an je me rappelle plus nos invités baraza kubitwibutsa. Niwe yari président en exercice kijyagiye. Qu'est-ce qu'il a fait? Yari muri zone tampon asepara abasoda ba Congo n'aba M23. Ico yakoze giteye isoni. Le mec qui était censé kuba ari zone tampon aca rekera abakongomani barinjira aca yambika n'impuzu za gisirikare abarundi baca bataka M23 barabica baramara iyo section yaraho oya hose ahantu bita Gacwe baraza kubabwira ntibavyibagiye bobo ivyo Ndayishimiye yabakoreye. Bimaze kugenda uko barabivuna, umurundi arakubitwa, umukongomani arakubitwa, umu FDLR arakubitwa, Gicanga irafatwa. Vyanse Ndayishimiye agenda gusuka Tshisekedi amubwira ati uzi n'inkuru rega aba ba East Africa n'abanirotike ati genda umubantu pur. Suko bigenze baca birukana East Africa yose baca bazana SADC ngo niyikomeye ngo nizoshobora kurugwana. Ndabonye umushitsi wacu Albert reka ndamurungikire invitation hama sindabona muhozi mumbabarire ko banagize aga parenthèse. Aba baraza kubibaha konta neza nibo babimetwiza kundusha. Donc neko ndababwira nti East Africa barayirukana comme des malpropres kuko bari babise denirotike ngo haje ngo Tanzania ngo haje ngo South Africa ngo haje ngo abarundi ngo bobo ngo barakubise neza na neza umunirotike mu gihugu cabo ngo hama ngo baje kubisubira muri Congo ngo kuko ngo bamaze n'imisi babikora muri Somalie. Ivyo byose ça s'est soldé par un échec flagrant. Iteye ubwoba. Ubu rero Ndayishimiye l'année passée muri 2024 janvier aca avuga ngo jewe Ndayishimiye ngira mfashe abajene b'abanyarwanda. Ico gihe yari Kinshasa yatumiwe na Chilombo. Aca avuga ati jewe ngira mfashe abajene b'abanyarwanda. Mwumve neza yuko yavuze abanyarwanda baba FDLR kuko yariko yishura kuri question yabaye pose par umuntu yitwa Jules Mbitsemunda, umuntu yiyita Jules Murumba umu FDLR aba muri Congo akorana n'abantu bita abanyatura.
Tshisekedi donc plutôt Ndayishimiye ijya video reka ndayibashirire ko muri iyo video yariko yishura umujene mu FDLR abizi neza ko ari umunyarwanda ari muri Kongo yamakora ivyo bakora baturira abantu babajya. Tshisekedi aca plutôt Ndayishimiye aca mwishura ati jewe ngira mwebwe ndabafashe kuzogenda gukura le pouvoir y'u Rwanda ndayimanure ihave ijya pouvoir y'i Kigali. Arabivuga biri muri video biranditse. Hanyuma plus tard twebwe nk'abanyagihugu on a vu une interview ya Kagame ariko avuga ati je Ndayishimiye naramutelefone ku telefone ndamubaza nti mbega wewe woba warungitse abajeshi bawe gufatanya na FDLR? Ndayishimiye ngo amubesha ngo oya. Et quelques jours après mu bantu bishwe bambaye impuzu za Kongo, uniforme za Kongo, bariko bagwana bari kumwe na FDLR barabarundi. Ivyo twarabibonye ku ma Facebook ya ba Pacifique n'abandi, hari amarip menshi cane gose, ama rest in peace, abantu bariko baravuga bati abana b'abarundi barahahereye kandi bahahereye bambaye impuzu za Kongo. Ico gihe baca barasinya amakoro barakura impuzu za Kongo babambika impuzu z'abarundi, baca bagira ikintu bita task force. Ntivyahereye aho. Muri task force ico gihe bari 3000 arabaduza babasimira arabaduza ubu bageze ku bihumbi 10 kandi ntibari muri Nord Kivu gusa bari no muri Sud Kivu aho bavuze ngo bagiye kugwanya Red Tabara batigera bataka na rimwe ariko bama bariko barataka abanyamurenge. Nuko ubu rero tugeze ahantu umurundi yarungitse abasirikare batagira uko bangana ingungu, hama barakubitwa barabahungisha bahungira Minova. Hari amasase n'amamunition atagira uko angana yo guproteja Goma, naho nyene Minova abarundi barakubitwa. Ubu Ndayishimiye ariko arumva ko habavye, ariko arumva yuko bakazoshika Sud Kivu ba M23 yamye atuka, yamye bita abanyarwanda, yamye avuga ngo naho bopfa ntaco bimutwaye, ngo bajya abantu dayere saba Kongomani, agira yisange arababanyi biwe direct aribo bari kuri frontiere yiwe. Vuba Bukavira fatwa, vuba barinjira muri rya plane ya Kamanyora, hatumberanye na Cibitoke, hatumberanye na Bubanza. Azobigenza gute Ndayishimiye? Niho rero dutanguye kumubona akoma induru ngo Rwanda rugira rumutere. Bavuga ngo uwikeka amabinga aba yagwaye. U Rwanda rugira rugutere gutega mutama ari we wafunze frontiere. U Rwanda rugira rugutere gute ari wewe warungitse abantu abasirikare muri Goma hatumberanye na Gisenyi. Ndayishimiye ariko avuga ngo Rwanda ruriko rwantrena abajeune b'abarundi kugira babe ageri kugira bazotahe bamukubite. Pourtant muri SOS Media twarabonye amarticle atagira uko angana yerekana ko ahubwo niwe afise aba FDLR batagira uko bangana mu Burundi kandi yabahaye ibirindiro vyo kwiyantrena. Gushika no umunsi umwe bigeze kwiyantrena basanga binjiye muri frontiere y'u Rwanda barakubitwa. Ubu yabashize za Bururi n'ahandi hantu kure kugira bashobore kwiyantrena neza atanduru. Uno munsi rero turi kumwe n'aba expert bacu turaza kuvyiga iyo generaliser la guerre gisigura iki, yo bagira yirare mu banyagihugu atangure plan Kora mu banyagihugu b'abarundi ataco bamugize, yo bagira atangure kwataka baba Fabe bamuhushuye gushika naho buyavuga ati reka abatipe dupfe kubaha igihugu rega ntawo bize. Iyo generaliser la guerre yiwe isigura iki? Rero munyemerere subire ndondere abashitsi banje hama tuce dutangura uko bitangura. Muteramyi karibu cyane. Muteramyi murakoze cyane. Yego.
ndashimye cyane kino kirango kiko kirabona munsi. Allo, muranyumva? winda ku Eh, murambabarira, nariko ndavuga yuko nshimye cyane kuri, hari ibintu numva umenga sindi. Allo, hariho ukuntu ntariko ndabumva. muteramye ndakumva neza nuko ndiko ngerageza gutelefona Motsi. Ego, murakoze. Kuri bijanye ikiganiro c'uno munsi. Allo, wi muteramye ndakumva vraiment. okay. Nanje ubu hariho akabazo, hariho ngira ngo application yindi yari yuguruye byatuma ntumva. Murakoze cyane Ronaldo Butari kuri kino kiyago c'uno munsi wagerageje kudutegurira uvuga uti ingene umukuru w'igihugu c'u Burundi agomba gushira ngo ingwano mu karere kose, mu gifaransa bavyise comment ne va généraliser la guerre il menace le Rwanda. Watanguye kuvuga neza cyane ingene ibijanye no kuri gutangura kuja kuri ico gushika aho dushitse aho tugeze ubu byaje mu gutangura gufuta amasezerano y'Arusha. Yagiye arafutwa buke buke, ugiye kuraba aho twoshitse mu bisanzwe dushitse. Mu bisanzwe igituma amasezerano y'Arusha yafuswe bakayafuta buke buke nuko bari bafitiye plan iyo batangura babiza bavyanka ariyo yabazanye, ariko hava bibagora kuko ico gisoda bagwana naco cari gifise inguvu. Hanyuma inkuru nziza wabo yarabaye umusitratege, aragerageza kubikora buke buke, atangura akuraho ico no kwita amadurwa y'abantu, atangura kurwanya societe civile, atangura kurwanya opposition buke buke kugira ngo amenyereze abantu ko azotinda akagera igihe ubwo butegetsi bakabwifatira, kuko ntibigeze by'ukuri bashima ajya amasezerano y'Arusha yabazanye. Kubera yuko muribuka ko musubiye inyuma gatonya, amasezerano y'Arusha nta nayo banasinye bobo ntibashize ku mukono, bashize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara, agira muravyibuka, kubera yuko bo bashaka intsinzi itagabanije. Bashaka intsinzi muri ico gihe, baca babikora, baba oblige kubana n'abantu batari kubana nabo. Ukuguma ku butegetsi kwa Nkurunziza, abantu benshi baratangaye igihe babonye agumye ku butegetsi, mugabo byaraboneka neza ko agifise amasezerano, mugabo afitaniye n'imigwi biyumvira kumwe, imigwi wanashaka ubona yuko yari imigwi twokwita yari imigwi y'aba extremiste. Urazi ko bagiranye n'amasezerano muri manda ya mbere n'aba extremiste bo muri za FDLR n'abandi, ukabona neza yuko yari agifise agenda afise atashobora guheba. Ni naco gituma rero muri ivyo bintu binagoye, kuko abo bari kumwe mu mugambwe benshi hariho vyo batari bazi. Nibaza ko ari barya babaye abafronderi, nta wovuga ngo abantu bari mu mugambwe bose bashobora kumenya nene izo programme, abibwira bake. Nico gituma yagumye ku butegetsi gushika naho bamuheba bose, baba bajejwe kumufasha amabanga, urabibona bose baramuhevye, watwara inama nshingamateka, watwara inama nkenguzamateka, wari umuvugizi wiwe n'abandi batwara uvugira umugambwe, bose baramuvako, baravuga bati ivyo bintu uri kuragira suko twari twavyumvikanye. Mugabo yari afise amasezerano avuga ati ntegerezwa kuzohaguma kuko ni jewe nzosenyura ayo masezerano gushika ku gatsi ka nyuma. Ngaha yarayasenyuye kuva muri 2018, muravyibuka, aca aravuga ati jewe nzogira manda imwe kurikira. Abantu benshi baratangaye kuko babona yuko umenga azoba umutegetsi yamaho, mugabo hagiyemwo ibibazo vyuko nawe nyene habaye amapression yabo basanzwe abagenzi biwe nk'abatanzania n'abandi nabo mu mugambwe wiwe. Yaravuze ati ico nari naragomba kiraheze, kuko yagomba gusenyura ry'amasezerano nyene y'Arusha, ashikira ubutegetsi babukora uko bashatse. Alors ayo masezerano y'Arusha abantu benshi bashobora kwibaza bati none yari ico ari kumubuza, yarakimubuza nyene, kuko mmugiye kuraba ingene amasezerano yarakoze, byasaba yuko udashobora gutwara igihugu
uri umwe ngo kijane mu manga ushobore kugitembagaza wenyene. Muribuka ingene ibintu vyinshi byasaba yuko abanza gukonsulta abandi, haba mu bijanye n'amatora, haba mu bijanye n'ibindi byose. Urabona yuko bari baragerageje gushiraho inzitizi zituma ayo masezerano atuma abuza abantu ko bashobora gushika muri ivyo bintu vyo gutembagariza igihugu mu manga. Abantu benshi hariho nabo mpora numva muri bitwa ngo nabo muri opposition bayagaya, ni uburenganzira bwabo kuko turi muri demokarasi, kuvuga yuko harimo byinshi amasezerano atashitseko, ariko kenshi dukunze kuraba ivyagenze nabi, mugabo ntituraba ingene ayo masezerano iyo amaze gusenyuka yari afite akamaro cyane. Dukunze kuvuga ngo abarundi bakunze kuvuga ngo umuntu ngo yibuka akamaro ka nyina yamaze kumubura. Ubu rero twayabuze, urabona iyo tubitugejeje. Sinibaza ko bijya ibi bintu byo kuja muri Kongo kugwana, gusomborotsa intambara, kuja guhindukira agatwara igisoda ciwe, ingene buke buke bagiye barajana igisoda mu kwaha kigiye kiraja mu makungu, ugasanga batanga kugifata nabi bakagitwarira amahera, ntihagira abasoda bakivuga, bikaba ibintu tutari tuzi. Abantu benshi barakunze kuvuga ngo intwaro ngo zagacinyizo zabaye, bagaca bavuga yuko vyoba vyarico kimwe. Oya, kera iyo ibintu vyabaye nabi, abasirikare bari bafise etike, bari bafise n'ukuri, barahagarara iyo ibintu bamaze kubona ubutegetsi bwamaze kurengera ntuzenya bakabukuraho, kandi hari ibintu bitakogwa. Nico gituma mwaza murabona abasoda bayihagarara ko bagakura ubutegetsi. Ariko murabona iyi myaka iheze abasoda bafatwa uko tuzi, mugabo ntihagire n'ikimwe bavuga. Ni ukuvuga n'ikintu yitondeye buke buke. Neva rero tugarutse ko dushitse ubu, ashitse aho abona yuko ashobora kuvugira imbere y'abadiplomate yuko azotera intambara mu karere. Mu bisanzwe iriya ni message iri code, kuko nta n'inguvu afise. Ico gisoda ciwe nta nguvu gifise, kuko uravye message iri code yiwe yagombye kuvuga yuko azotera intambara mu karere, mugabo biraboneka neza ko atashobora gutera intambara kuko nta buryo afise. Ico yavuze, message yashikirije abantu benshi barayumva. Message yashikirije ni uko yagombye gushikiriza yuko abarundi azoca akora kubo asanzwe afashe nk'abawutaje. Allo Muteramyi turabumva, mwariko mutubwira muti Neva yashatse kuvuga ati jewe iyi population mfise ngaha mu Burundi ils sont pris en otage, après tout twahora tubica tukiri mu ishamba, ubu ya ntaco tubuza kubisubira. Si mwebwe muzo ngo suko M23 izobimanutse, ati jewe ibi bintu nzoca ndabigeneraliza. D'ailleurs ntiyavuze nzobiregionaliza, yavuze nzobigeneraliza. Muri make ati jewe je vais pas me laisser faire, nzoca nkubitana. Rero turakeneye kumenya azoca kubitana nande. Tugerageze kwenterpreta naho kumbure abajejwe kumuvugira rero bashobora kuvuga ico yagombye kuvuga, ngira ngo azogisigura, kuko ibi bintu vyateye induru cane. Abadiplomate yabibariye, barazi aka karere ingene gasanzwe kari en ébullition, barazi akahise kacu. Murabona mu Burundi barazi mene izi mvugo ico zavyaye, naho bitamenyekanye ko habaye genocide nk'uko vyabaye mu Rwanda, ariko bakavuga yuko hategerezwa kuba mankete yandi kugira ngo bimene nk'uko ivyo vyabaye. Barazi neza ivyabaye mu Burundi, abadiplomate yariko arabibwira. Mu majambo make, iryo shavu yavuganye ni shavu yavuganye avuga ati je ndafise abantu ngahantu utaje. Mu bisanzwe ijya mvugo bayivuga kenshi, nuko bahora bayivugira mu gifuri. Ofete hariho abantu muribuka ibitero vyagiye biraba, baba abantu bateye mu Burundi baciye muri Kongo n'ahandi. Ubwa mbere na mbere ari très sensible kurondera, avuga ngo naho baba baciye hariya mu Rumonge aca avuga ngo barumitswe n'u Rwanda. Kubera iki? Kubera avuga ati ni igihugu c'abatutsi, n'abatutsi barungitswe n'igihugu c'abatutsi. Ni ivyo nyene. Mwibuke ko abateye baca bagenda mu mihana bagaca barondera aba ex-FAB ba kera canke abajene bandi bitwa yuko
ari mu bwoko bw'abatutsi mu bw'ivyo barashobora kubigeneraliza sero ya menace bagaca barondera umuntu w'umututsi uwo ari we wese kuko inyigisho baramaze kuzitanga nta nyigisho murabizi imene izi nyigisho pour le moment ntibazitangira ku maradiyo nka kurya babigira kuri RTM mugabo hariyo amarezo sosiyo murabizi hariyo amagrupe bigishirizamwo ibintu vy'amacakubiri ku mugaragaro turabizi kandi barazi neza yuko ubu barakontrola turekano zishobora gucamwo ibi bintu ku buryo rero ashobora kuba ari intention peut-être yo gutera ubwoba kugira ngo abantu bace batinya kubera yizeye yuko nibaza ashobora kuvuga ati muri opposition abantu barashobora kuba bariko bariorganiza hanyuma bagaprofitiye situation hanyuma bakaza kuntera de toute façon arazi yuko yamaze gushiraho toutes les conditions zo kugira ngo abantu baje mu ntambara hanyuma rero bimaze kugenda gutyo rero arabizi neza ko ashobora gutera ubwoba kumbura akagira ati ngira ngo baca bagira ubwoba bavuge bati ba bantu bacu reka tureke data wanje nitumugore nuko bamye kuko uramaze kubibona buri gihe hariho n'abantu bakubwiza ukuri imenya bati ntidushobora kwiyumvira kuja kurwanya neva na CNDD-FDD yiwe nimenya kuko turafise abantu bacu babacika cumu canke bakiriho mu Burundi bari anotage yoca bica donc ico kintu bakakigenderako ukamenga ni ikintu gishobora kuzomuha stabilité mugabo c'est grave kuko amaze kuvuga ivyo les forces miliciens ziwe ajama milice yiwe dusanzwe tuzi asanzwe ari préparé murabizi ko asanzwe ariho mu bisanzwe none muteramye ntabaciriyemwo neza hari gishasha azoba akoze kirenze ivyo Cisekedi yakoze akica abantu muri Goma akabamara akabica Kicanga akica abantu Nyanzare icabujijwe ko kubitwa akaba mise en route kandi hakaza amahoro urumva mu Burundi naho yo kwica abantu eske yobamara vyobuza ko abantu baza bakabitesha ico gikorwa kibi uwo muvumo agira kore nawe yomara sinzi en fait muri aho ntuzenya neva batandukaniye na nkuru nziza nuko nkuru nziza mu bube gito bwiwe nibaza ko yari afise ukuntu yimetiriza mu emotion yiwe rimwe na rimwe akabivuga biciye mu migani hanyuma ntiyerekana cyane ishavu yari afise ukuntu afise temperament itandukanye cyane niya Neva sinzi kuvyibuka Neva rero nawe chaque fois afise temperament biramugora kunyegeza ibintu afise naho aca avuga agaca yaduka akavuga ibintu biteye ubwoba imbere y'abadiplomate ubundi samajambo yari kuvugira harya imbere y'abadiplomate anavyipfuza nibaza ko bishobora kuba ari gutera ubwoba mugabo aho ico nagombye kuvuga les processus za ma crime de masse uri umutegetsi ijambo ry'umutegetsi hajya n'ikintu gikomeye cyane ntushobora gukinisha ayo majambo niho niko ndavuga nti arashobora kuba agomba gutera ubwoba joro dibye ata intense afise yo kuzomara abo bantu naho yoba yifise peut-être ntuzenya mu gihe naho yoba yifise mu kinyegero mugabo atagombye kubivuga harya ariko kubera kujya kuntu asanzwe atametiriza ama emotion yiwe kandi atametiriza communication ngira ngo batanamutegura agaca avuga ibintu atokwiye kuvuga ivyo rero abanyagihugu n'abandi bantu barizere les groupes zirizere barashobora guca babifata nkama bakavuga bati tukazobona ikiduteye turaza aho tuzoca tuja urumva ni epedo Damoclès dufise toute façon none ndababaze muteramyi mwebwe mwumva yuko umuntu azokwama seda kuri yo chantage naho rero nagira yo kuvuga ati aba bantu reka tubareke batware nabi biyice baganze kuko hariho abantu dufise mu Burundi ugize ico wubahutse gukora bazoca babararamwe kuko mbona ingana Havyarimana yarabarayemwo ariko nticabuje ko atsindwa naho rero nagomba gushika jewe nibaza ko ugerageje kuraba muri politiki yo mu Burundi ayo masezerano yarusha naho yakoreshe naho yagiye mu ngiro umwanya muto atari munini turavye muri histoire burya si umwanya munini ariko yaragiye mu ngiro umwanya mutonya hanyuma ukaraba abarundi aho bageze iyi crise ndende tubayemo n'ubu bukene dufise n'iyi crise y'imyaka 20 igirishike 20 dutwawe na CNDD-FDD yaradushikanyaho abarundi ivyo bintu bitoba bikiri muri mu 1993 nkuko twabibona 1993 bisho mukuru w'igihugu muraho zigene daciye bigenda baciye bavuga batabamwishe ni babandi baca birengera bwa mbere mu basoda mu batutsi bose barica n'abandi naho n'ibindi daciye bigenda ariko ubu aho niho niko ndavuga nti iyo chantage yiwe ntakizofasha kuko abanyagihugu benshi muvugana
bitwa ngo n'abahora muri CNDD-FDD nyene arakubwira ati ivyo ahubwo twoba dutomboye donc ce qui veut dire yuko nta na kimwe biriko birafasha hariho abazobazere hariho abazobazere babivuge babikore mugabo ntibizoja kuri iyo nivo ariko aravuga iyo nivo ariko aravuga yiwe no kuvuga rero ni sans effet nkuko bavyivugira nkuko uriko urabivuga ntashobora kubana negera iyo chantage kuko deja abo bantu biwe abibwira muri systeme urabona yuko kujya kuntu avugana n'amashavu arafise malaise kuko ntazi ko no muri systeme iwe ariko arahametriza yaba yari umuntu ametriza systeme yiwe neza ntiyogira kuriya nkuko babivuze n'abandi mu biganiro bindi namwe niko ndumva arazi ko no muri systeme iwe hariho ikintu kitagenda neza turetse no muri systeme iwe ntametriza iki gihugu kuko urumva ntushobora no debord ntangwano none yo kwitegurira ngo atagira n'igitoro hari umuntu agwana atagira energy ntibizokunda tagira igitoro yo Rwanda gute aravuga ngo yoja gutera Rwanda nico oya none ntubona ko ariko aragwana muri Kongo ata energy afise ngira agwandira muri Felix azompa inkoho ndamubwire ni je ndagiye kuba gukubitira ariko ndabasanga iwabo uriko uravuga ko bazogira alliance none ntuzenya uwo none rega basanzwe bafise alliance uwo bazogira ariko Felix ati wewe mpizo nkoho nico gitoro je ngende ngwane ati we vyakunaniye ariko uwo bazogira alliance ko nawe nyene biriko biramugora n'ivyo bitoro ko bona kada karere bariko barakamufata n'ivyo bitoro azobicisha bon nibaza ko yaherewe nabanza jeri ivyo afise naye ahandi hoho jewe nta naho mfise ubwoba kandi ndasa n'uwuremye kuko ndabona ageze aho umwasa ashaka hageze nayo matora vyamunaniye kugira nayo amaliste nta vyamunaniye abasendede nta bametriza uwo bahora umukeba wiwe ari ku musego hanyuma uwo musego mu mugambi we rerema bariko baramwagiriza ko ari amushize ku musego none wumva ivyo bintu navuga ibintu byose n'amafrustration afise ko adashobora kumitiriza ikintu na kimwe niko je ndabibona mugabo ntikibuza ko agoma terigere akagenda urabona muri Kongo abasoda bacu bakajayo bakapfirayo abana bacu bakagenda abantu induru zikavuga ariko zikavuga mu Burundi atabona neza ingene bigiye kumugendana niho hari irya frustration ariko aragira harimo gutera ubwoba kugira atera ubwoba abantu biyumvira ko boshobora kumuca mu ryahumye mugabo harimo no gupanika niko ndabibona. Ok, merci pour votre analyse mudupartagije reka twakire umutumire Innocent Muhozi hama ndabamenyeshe yuko Tite Gatabazi yambwiye yuko yatumiwe muri televiziyo y'u Rwanda gushikiriza analyse ziwe turaza kumuronka mu nyuma avuye muri televiziyo ubu tugira twakire Innocent Muhozi turafise nundi muntu ngaha muri twebwe yitwa Albert Udatsimbugwa niyavyumvamwo araza kuduga yanyandikiye en privé ati ndi mu kantu ndaza kuza mu kanya gashikitse ego bwana Innocent Muhozi karibu cane gose. Mwiriwe rero mwiriwe mwese dusangiye ikiyago murakoze cyane. Ego merci beaucoup. Innocent Muhozi aya majambo Neva yavuze imbere y'abadiplomate yagiriza igihugu kibanye c'u Rwanda ko gishaka kumutera d'ailleurs kubwiwe u Rwanda niko gwatatse Goma ati ukurikirana jewe atariko ngo je vais pas me laisser faire mwe mwavyakiriye gute kubwanyu iyo guerre généralisée yasigura iki? Subwa mbere u Rwanda rwagirizwa ibitagenda byose mu Burundi muribuka ama manifestation yabaye muri 2015 bazunguruka igisagara bazunguruka igihugu bavuga u Rwanda cyo kimwe n'abakongomani kuko barahurira kuri kubyo bakora nibyo biyumvira kwagiriza u Rwanda rero no munsi no kugira ni nkaho bariko barasenkroniza Kinshasa na Bujumbura kuko bamaze imyaka ari myinshi babikora kugira basubire bongereze pression igomba kuja ku Rwanda kugira barabe ko M23 yoreka kuguma ifata ibice n'ibindi itera imbere
harya biriya yabwiye abadiplomate biranatwengeje kuko mwibuke ko abadiplomate na communauté internationale leta yiwe itakiberekwa ataco bavugana nta representation ya bariya bashinze droit de la personne humaine yarayanse uriya mu expert des Nations Unies nta droit afise kuza mu Burundi yama ariko arashwana nabo constamment uno musi kubona batabaza biratwengeje kubona yibutse kuja gutabaza bariya yama avuga ko aribo bansi biwe ko aribo batuma ibi na biriya ko aribo batuma Burundi bukenye etc. harimo ico kimwe ca mbere mbwa bikindi kirimo ni fondamentalement le fond de la pensée uko yiyumvira ni kuriya nyene muri 2015 2016 à peu près muri uko hagira hazi ingabo za Union Africaine mu Burundi ko intervenant bigahungabana Idriss Déby niwe yatevye aravuga ati ati ibintu by'iwanyu biragoye ati bariya abantu rero no kuvuga ko bariko baratubwira ko nitwahirahira tukarungika ingabo baramara abantu bari mu Burundi ati baramara abatutsi nabo bose batiyumvira kimwe ati ibintu tukwiye kubyitondera biragoye none munsi nivyo yavuze mu majambo ari un peu zigzag nta argument nimwe bafise ibintu bikomeye atari kuvuga ati ni mudukore ko tumara babari ngaha ni prise d'otage iyo prise d'otage imaze imyaka avuze ngo intambara izoba generalize harimo deux choses harimo generalize mu kumara abantu bashoboye gushikira hakabamwe n'ikindi cyo kuvuga ati tuzogira alliance naba nabariya kugira turwane kuri ya ligne yabo bito ko ari nilotique na bantu bitarafise essence na gatoya kuko icyo bita nilotique uko nkunda kubivuga sico namba nta munilotique ari mu Burundi nta munilotique ari mu Rwanda parti ya Congo yo muri Nord probablement mu Buganda Nord ba Idi Amin nibo banilotique murabona ko ataruri dusangiye atani n'imico dusangiye abarundi bari mu Burundi abanyarwanda twese turababantu abantu ikintu ahantu ukuntu n'amamokle usanga ari muri langue bantu concept ya bantu ni linguistique si physiologique nagatoya si physiologique namba ntimukabyihendeko ni linguistique iyo bariko barabroda rero baba bariko bagendera ku mazuru en fait ibi byaca abantu baheze bazira amazuru le sous-entendu rero irimwo ibi bita ababantu n'ibyo bita abanilotique we yibaza ko hazoba alliance probablement n'abatanzania probablement n'abakongomani basanzwe bari kumwe n'abarundi bo mu Burundi bitwa ko ari abahutu abona neza ko batari kumwe nawe kuko nababica nkuko yica abandi abakenesheje nkuko akenesheje abandi abafunga ko bahunze nkuko abandi abatutsi bahunze ari destabilize kuko nta mizi afise nta mizi agifise mu gihugu soutien yiwe yoba afise yoba isigaye probablement kumbonera kure nazo si sûr ko zizomufasha kuko nivyakomera burya abantu barihenda bakazana fule ngo hifule yose iranshigikiye mbwa amasasa atangiye kuvuga umwe wese ariruka akaraba ivyiwiwe donc arafise ubwoba umuravye ubwoba bwari bwamwisha bw'irya message kuko yarabonye ko bariko barashika ku muryango wiwe hamaze igihe tubivuga tuti wowe uriko uraje gusomborotsa intambara hari iyo ntambara uriko urakwega ça va finir à Bujumbura kubera iki aeroport ya Goma bayifashe yakava umuntu yavamo hazoba hasigaye aeroport de Bujumbura niba bazoza kuza baragira ko ama transit yose nkuko bimwe babigira kuri transit donc il va nous faire rentrer dans la guerre de manière presque certaine kuko nta kundi bikigenda nta kibihungira il est presque trop tard pour lui icyo yarakwiye gukora cyonyine burya avuga ngo nibagire plan de paix ngo afise plan de paix de la région etc. Le seul plan twetu abarundi tumuronderako nazane plan ingene tuganira nawe abari mu Burundi abahunze ingene tugaruka ku Burundi bwa twese bareke kwigira nk'inyamaswa ziri mu bantu ukoma ngo ndaryuriye wakoma ngo ndaryuriye wakoma ngo ndaryuriye donc le plan yonyene ashobora gupresenta yogira un peu de sens yobiyo kuvuga ati nimuze twicare turamwire tuva muri ibi bintu kuko twe byatunaniye je byananiye nayo maplan avuga ya region aramurengeye ntayashoboye ntabyo yumva n'ivyo byaramunaniye ibyo muri region sivyo yokumva donc biriya yavuze rero imbere y'abadiplomate harimo ubwoba bwinshi cyane biraboneka ko harimo ubwoba bwinshi erega wowe urafata abantu ibihumbi amajana ukabagira impunzi ukabagumiza hanze abari mu gihugu ukabatoteza iminsi yose ukibaza kweri ko atakizoba na kimwe wagiriza u Rwanda utarwagiriza hazoteba habe une révolte armée mu Burundi kuko bari abantu nta kindi cyo bashobora biraboneka ko ugiye kuvuga barakwica manifestation bararaza mitraillance c'est aussi simple que ça
ntawe utabizi ntawe utabibona muri twebwe niba baba bicara hariya bakibaza ngo nta kibazo ngo bakaraba igisirikare cyabo bakakibona hariya bakabona abasirikare baruzi ibihumbi 100 bakabona ibintu kuri 100 eske muri bariya basirikare ibihumbi 100 bari harya wibaza ko bose banezerewe bobo wibaza ko izo biti mbonera kure zo zinezerewe hariho benshi babijamo kugira bakiza agahanga nibyo bakomerana ivyo ariko aravuga vyo kugeneraliza ko mbona abo bafabe bamaze imyaka bamukubita adatsinda intambara ari kumwe na bareveria na bankuru nziza n'abandi bose na badolfe bahaza baje mu mahoro atani korine nimwe bafashe abo bafabe agira barengere ko abageneraliza bice est-ce qu'ils vont se laisser faire? Bon je bari abantu kuri pour être honnête sinki bakonta ko na gatoya kuko sinumva umusirikare afise inkoho aba désarmé akanigwa azira amazuru yiwe umwe babiri batatu bangahe bagapfa nk'intama bari abantu se ko mu mutwe bamaze kubica mugabo naho nyene babonye hari ingufu zindi zishoboye kuza ziri sérieux bazohindukira basubire baba abantu ariko pour l'instant c'est comme s'ils avaient été psychologiquement détruits la preuve barabarumika mu ntambara bakabashira imbere bakaja gupfa bariko bararwanya abantu batifuza kurwanya kuko babona ko abo bantu bagiye kurwanya bariko barashaka gusurvivre simplement chez eux harimo ivyo byose bariya bari mu gihugu umunsi babonye hariho une opposition sérieuse politico-militaire iri sérieuse yihaye capacité byo ko bazokwica abantu niko intambara ibaye hari abantu basigara mugabo uri sérieux naho nico uraciyumvira uragisha mu plan yawe ati comment je fais pour limiter les dégâts ku bantu banje ku bantu bo mu gihugu bose ntawo bivugira ha mugabo ivyo umuntu arabikora donc ntabuze menshi yishwe n'ubwoba ntazi ngena azova mu byo yijanyemo atangiye gutera menace pratiquement il menace d'exterminer les gens parce que quand il commence à parler de généralisation c'est la généralisation sur base pseudo-ethnique nta kindi kirimo aho basanga ibyiyumviro byiwe na FTLR zuzuye mu Burundi zuzuye mu gisirikare zuzuye depuis des années bahari ubu bitakiri n'useseshwa rumuri bambara uniforme zimwe bari dans les mêmes rangs bari dans les mêmes tranchées muri Congo ubuho bari kumwe ouvertement abuziye mu Burundi ntabuzi ko bangana donc ntabyo guhisha bikirimo mugabo ivyo byose rero naho bimeze uko arabona ko hariho superiorité militaire yabo barwanya hariya iteye ubwoba nico gituma yadutse agatangura gutera induru kurya bacisekede ko aratera induru baje guturira mu ambassade bespere gushira pression kuba occidentaux fatira ibihano Rwanda dans l'espoir yuko byitwa ko ikibazo ari Rwanda aho kwiraba bonyene ngo barabe ibibazo batera ari nabo bavyorora babitera bakabivomera bikadepasa les limites au bout d'un moment nubwo harimo ubwoba cyane nayo ibindi byo kuba yaravuze ko agiye gufasha au début de l'année passée agiye gufasha la jeunesse rwandaise yikure ku butegetsi bubi arabivuga uyu wo muri Congo le ministre de la justice avuga ko le Rwanda va être annexé à la 27e province du Congo babivuga izuba riva hanyuma bakagaruka bakabwejagura ngo babateye me nibo babikwega nuwo bikora babikoze afise icyo abikuyeko reka ngarukire ngaha mugabo n'ibintu byumvikana ubwo buramwishe ntabona ingena zo bivamo ntari suri yuko iyo Tanzania yizeye ko yo mufasha izomufasha kuko nayo c'est pas sûr ko ishaka kukwegerwa mu mafuti nkayo ibirwanisho Tshisekedi basha kwa provision M23 twese turabibona yuko biza ari byinshi niko M23 itori kagenda ikagira capacité militaire encore plus importante donc ni panique hariyo panique plus qu'autre chose murakoze. Ok, hama none iyo panique bord ku bwanyu quelles sont les projections? Dufate M23 irafashe Kivu plutôt Bukavu iramanutse muri rya plaine ya Kamanyora. Ijya plaine bayimanutsemwo bazoba bari frontalier ku Burundi. Avyemera atavyemera niwe yabatanguye abasotora nari nabivuze muri introduction igihe yari muri East Africa muri zya forces za East Africa. Neva niwe yugururiye inzira abakongomani kugira batake M23 abakenya ntavyo bigeze bakora abagande ntavyo bakoze abasudani ntavyo bakoze n'abatanzania kijya gihe ntaco bakoze ariko Neva niwe yuguruye intambara et ouvertement il s'est mis contre aba M23 aba AFC aba bantu bo kwa Nanga vuba araza kuba umuvoisin wiwe ku bwanyu quelles sont les projections? Neva zoca guma yataka bananga canka zoca yataka bose uko ari babiri kujya avuze ati nzobigeneraliza eska zoca kubitana muri Sud Kivu no mu Rwanda no mu Burundi vu que ashaka kwirara mu bantu azobigenza gute eska arabifitiye uburyo deja?
azobanza kwibarikada azovuga ati karambanye bari ku muryango ibase barikade nta M23 ishaka gutera Burundi nta M23 ishaka gutera Burundi ntituyibeshere nkuko ariko arayibeshera M23 n'abakongomani bashaka dignité yabo mu gihugu cabo nta expansion bariko baragira nta Rwanda ariko ragira expansion où que ce soit contrairement à ce que eux racontent mais en même temps iyo frontière ibaye hostile uzi ko ufise impunzi ziri un peu partout iragutera ikibazo kwa kiransoa iragutera ikibazo mugabo ntihagire uwibaza ngo M23 ngo izoza ngo cinjira mu Burundi oya sinibaza ko ari uko bimeze kuko M23 ifise mission ya AFC M23 ifise mission yayo ya Congo ivyi Burundi n'ivy'iwacu n'ivy'abarundi bikunze ko haba des alliances nabo dusangiye gupfa no gukira muri logique yo kuvuga ati ntihagire umuntu apfa azira ubwoko ntihagire umuntu apfa azira ukwasa solidarité zizobaho mugabo ico n'igikorwa c'abarundi si ca M23 si c'abanyarwanda etc kurya bashaka kunia l'existence de M23 ngo n'abanyarwanda il faudrait pas que le même problème tuyizana mu Burundi ngo byite muri M23 oya kizoba kigomba gukorwa n'abarundi avec la solidarité ubyumva wese je niko ndabibona ariko ngira ntikizobuza yuko naho hoza uwundi muntu akamukubita azoca amwitirira M23 nkuko yatanguye kubivuga nkuko bakubitwa bakabyitirira u Rwanda bisanzwe il faut trouver un bouc émissaire. Okay. Jewe nshuti bagenzi napojeje amakestion yose nari natumiriye Muhozi abashaka kuduga pour poser vos questions n'hésitez pas Muteramyi niwe waduze ubwa mbere karibu muranyumva Ego gose Muteramyi ndakumva yego bo arabisiguye neza cyane umushinga nawe Muhozi mugana agomba kubaza ko muri ayo maderire yiwe kuko je kenshi ndayita maderire iko gupanika kwiwe ubwo ntashobora kuba afise certaines informations avuga ati jewe ibyo ari byo byose ndagiye kuba très fragile naho yarasanga ari fragile akavuga ati kariya karere gafashwe birashobora gushika abangwanye nabo bakahaca kuko naho bavuga yuko atamigwi y'abarundi ikiri hariya muri Kongo bamwe baravuga yuko hariyo nk'umugwi witwa Red Tabara ubwo ntushobora guca ukomera ugaca umuca mu ryahumye ugaca hariya nyene kubera yuko habonetse ahantu avuga ati abasoda b'u Burundi babakuye kuko yaravuze ko bari bagiye kubategera ako n'akabazo ka mbere hanyuma akabazo ka kabiri ayo majambo yavuze abadiplomate bayafata gute est-ce que abadiplomate barafise ababaha des informations zo kudekoda ry'amajambo kuko la rhétorique yakoresheje ni rhétorique imenasa cyane est-ce que barabifata au sérieux cyangwa baravuga bati ni bya bintu yama ariko aravuga bo ivyo nivyo bibazo nari mfise ngomba kumubaza uko abyumva ico kijanye n'ingene neva muri ubwo derire yiwe yoba afise ama information yuko kumbure ashobora kuzoba fragile hanyuma n'ingene abadiplomate bafata bijya bintu yavuze no kwishura ego okay muri 2020 deja kiza yari obsédé par gutera u Rwanda en 2020 yarakoranije abantu batari bakaravuga ko masaha 6 azobashitsi Kigali abantu don de généraux baramubwira ati we mugabo reka ibyo bintu ça va pas être facile baradiscuter ama discussion même avec d'autres personnes harinda kuvuga baratuma ko n'abadiplomate bakoreye mu Rwanda longtemps baravuga ati ukagira iyo fopa nta masaha 6 aza kurenga abasirikare b'u Rwanda batarashika i Bujumbura uko niko yagiye kubiheba ariko urumva c'est déjà 2020 bya M23 ntibyari bwazi cette obsession là iri hagaze kuri irya ideologie bafise y'intera hamwe niyo fondement biriko biraba byose kubona menga ntibari tranquille ntibari stable tant que hari abantu badahuje ideologie badahuje ibyiyumviro bari kuri pouvoir quelque part dans la région canke bashobora kuza kuri pouvoir dans les zones limitrophes zabo donc yabuze ko menace kagira imbere abadiplomate ntubaha importance irenze nabo nyene kuko baravuga bakarengana upfa arapfa ntaco bamarira kabisa bigenze neza barateba bakaza bagaharura bapfuye ntibirengaho
ntawe batabara, ntawe babuza gupfa, wowe utimenye ngo wibe ko urapfa rimwe kabiri gatanu 10 100 fois tu peux crever, ariho bari baraba bakondana etc. Ufise umusazi nyamusazi nk'abari abantu biwacu batezita kwica izuba riva barakwica bakaguheza. Uwo ni ngomba kwibaza aho bingene ugira kugira ntupfe. N'aba diplomate bose arapa beaucoup d'importance. Aba diplomate bose bari Bujumbura ndibaza ko babona à quel point ce régime est absurde, barabibona. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'ils font? Ntaco bashoboye gukora, ntaco bakora. Ariko ugasanga abantu bazima nk'u Rwanda bama bariko barabaremera. Ubwo navyo nyene biri dans une certaine dose de racisme idahera yatanguranye na esclavage, aho umenga twebwe abayirabura ntiturekuriwe kugira autonomie de pensée, ntiturekuriwe kugira autonomie de choix, ntidushobora gufata hame ibibazo by'iwacu ngo tubitorere inyishu kuko ntawe biturusha kubimenya. Ugerageje kugira gutyo bamuremera bose, baza bazi rimwe kumuremera. Baraza ukamenga ni ba kapita baje kuri chantier, wowe bigikora harya si byiza, wowe bigikora harya si bwo. Akarero rero somate ariko ndagira discussion n'umugenzi wo muri aya agence n'ama media international bwenda, ariko mwebwe nta n'isoni mukigira kweri, musigaye mukora nk'abo kwa Tshisekedi. Muravuga ngo les combattants roumains, kuki mutabita ba mercenaires kandi aba mercenaires mubibona. Mukavuga ngo le M23 et son soutien rwandais, bugaca muvuga ngo les FARDC et leurs alliés. Abo baliye ntimubavuge, kandi bubavuze biza gusigura intambara iri kwiraba. Kuko utavuze ko abaliye ba FARDC hari mu intera hamwe, en fait tu fausses la compréhension du problème. Ivyo bintu ni kubera iki mubigira? Bo yahevye arambwira ati écoute Kinshasa menace ati kandi 60% ya audience yacu muri Afrika iri mu bakongomani. Donc en fait ils se sont pliés, barafukamye babikora uko Kinshasa ivuga. Ejo ntawe uzoza kutubwira ngo liberté de presse machin etc. C'est mort et c'est mort chez eux. Ça commence par eux. Twe turi débattre parce que turazi ko ayo ma principe afise importance, afise iciza kuri la société, ariko abandi bo ni slogan gusa ziri applicable ku buri fragile bashaka guhonyurako. Donc aba diplomate si birebire byo ntawo batako mwanya muremure ushoboye kwihagarara ko urabaho, utihagarara ko urapfa bariko bararaba. Sinzi ko ataco ntavuze wari mu byo wari wabajije, sinzi ko nabyishuye byose, mwe hari ikintu ntishuye ko sinibuka. Muteramye nakwishuye oya ico wacishuye kandi na jewe naho nakubajije ndacumva nkuko nyene, ariko hari ico utishuye nakubajije ni muri iyo derire yiwe, ubwo busazi bwiwe, naho nta information yo bafise zimutuma avuga ati ko nakimetriza abasoda nashize hari urumva barabaye rupuse kajya karere karashobora gufatwa, hanyuma akavuga ati harashobora kuza d'autres forces que je ne contrôle pas zishobora nanje kumenasa zongereze ziri mu Burundi zisanzwe zimumenashije. Nico nagomba kubaza. Ico yakivuze nyene, parce que cette fois-ci il faut remarquer que mubibone neza ko atavuze Red Tabara, yavuze ngo abajene bo mu makambi y'impunzi bo baba entraîner etc. Voilà. Donc ça une nuance importante. D'habitude bavuga Red Tabara, mais bon, mais qu'importe, igihambaye nuko abarundi baba capable yo guhaguruka bagasizisa l'opportunité géopolitique iriho, tugatora inyishu y'ikibazo cy'iwacu kiremereye abandi muri region, kuko turaremereye abandi. Iyo duhungiye mu bihugu by'abandi turi bihumba amajana turabaremera, natwe turiko turabaho nabi, dupfa nabi. Iyo duhungiye mu bihugu bya Buraya tutashaka kuja kubamwo ari sous contrainte, naho nyine tuba turiko turavunagurika na twebwe. Donc ni ngombwa dutebe turengera ubwo buntu buri muri twebwe, twumve ko tugomba kugira umurongo umwe wo gutabara Burundi, gutabara abarundi, ari nako kwitabara twebwe nyene, kandi tutebe tubeho nk'abantu bafise ubuntu, kuko uburorero busigaye buriho muri region. Ntawovuga ngo ntabona akarorero ko mu Rwanda, ngo ntabona akarorero ka M23 irimwo amoko yose kandi babigira deliberément, kuko igihugu cubakwa uko niko ibihugu vyubakwa. Ibihugu vyubakwa n'abanyagihugu bose, ntibyubakwa ntukumira abandi. Ufise umutwe wegeranya abantu, abami bacu ba kera, abalideri bacu ba kera, ababubu bo mu karere nico bakora. Ubuganda burimo amatribi menshi, mugabo ntibubwira wumva ico kibazo ngo ubwoko bucanke buriya, parce que hariho leadership bavuga ati aba bantu n'abantu banje bose, n'abantu banje bose ngomba kubegeranya, tugomba gutora solution turi kumwe etc. Donc biraturaba twese ko iyo opportunité géopolitique turabe ingene tuyitira ko profit kugira ibibazo byacu natwe bive mu nzira, mugabo tutavuze ngo ni nakaza kubidukorera. Yego
turashobora kuronka ikidufasha ariko nitwe tuza kuja guteba tukarengera certaines petites choses tukaba bazima nk'abandi. Ronald Yego. sinzi ko nk'umunota umwe ngerageza kubondisa kuri ico nanje ku kintu nabajije. Ego ariko unyarutse kugira tuce duha ijambo Randy. Yego nanyarutse. Yego. Bo ngira nyarutse hariho kuri ico avuze je narabajije umuntu mu journaliste muri bajya basanzwe mu media ndamubaza cyane avec des principes kubera asanzwe mfise hokire mu bya journalisme ndamubwira nti est-ce que réellement mwahevye complètement ibintu bijanye na journalisme ubu donc mwagiye muri propagande kahema ndanamubwira nti ntawe ubatumye kugira kuja kuvugira M23 mugabo ukora umwuga ntibibaho nawe nyene yanyishuye nkuko nyene ambwira ati erega turi monde bari traumatisé en fait ngo mwibuke ko Tshisekedi mu minsi iheze abafaransa cagiye ntuzenya yagendayo ntuzenya uyu Macron yari yamubwiye ati ikibazo gitegereza gutorwa inyishu uko ndavyumva uko yavyumva ati gitegereza gutorwa inyishu n'abakongomani ati bajya abantu n'abakongomani iri sefashe mwibuke ko haciye haba n'ibintu by'amamanifestation igihe kimwe bagatangura kumenaça les intérêts de France ntibamenashije abo gusa abantu bose n'umuminisitiri wa relation extérieure wo muri Belgique ayo n'amakuru na bose nabo nyene yagiye yari yabonze muri iyo sens baca barahindura mugabo kubera hariho les anges muri Congo donc iyo marché nini ya francophonie ibiki n'ibiki abantu n'ibindi byinshi n'iyi zone ngo yaciye yoba yababwiye ko toujours j'utilise ntuzenya le conditionnel abakubita hanze bose akinjiza abarusiya akinjiza n'abashinwa voilà niyo panique iri generalize ngo tubona yose bavuga bati le pauvre Rwanda yari kwira demara le pauvre Rwanda on le sacrifie hajya ngo benshi la mort d'arame bavuga bati nta kundi hanyuma hariho influence nini gose y'abakongomani bariko batanguye diplomasi yo kubesha binjiye mu maparlement y'Iburaya murababona ni benshi harimo abaparlementaire benshi surtout bo muri extreme gauche bariko bafashe ikibazo cy'uko toujours le Rwanda est bourreau le Congo est victime bobo babifata uko complètement ntibirigo bararaba na za les anges zose ziba zirimo comme ça voilà nico nagomba kongera ko cy'uko mutogerageza kwiyumvira yuko za journalisme surtout cyangwa abantu zenya azoba netre kuko ngo nibijanye na bijya bya Monisco ubu urabona za Monisco ntizigitanga nabo nyene harimwo barazi decentraliser amagence ya Monisco nka muri Afrika twagwa abanyafrika nabo basanzwe bari très proche idéologiquement n'ibintu ntawo vuga ngo ni idéologiquement mugabo bafise amasensibilité nayo nyene ari proche peut-être y'abahajya muri Congo nyene wala naho ndababwira nti biragoye kuko on a sacrifié le pauvre Rwanda mugabo nkuko muhejeje kubivuga je ndibaza ko diplomatiquement abanyarwanda bashobora gutena bon hanyuma twebwe tukagwanira kuri tere yiwacu yo kurondera ko neva taguma adukwigiza inyuma atwereka ibibazo by'ahandi ahubwo twe dusangiye ikibazo twebwe nyene tukamucanira harya iwacu akagaruka iwacu akareka kuja gutera ingorane hariya handi nuko ndabibona basha munkundire mvuga akantu gatoya muteramye il n'y a pas de pauvre Rwanda. Pardon. Abanyarwanda n'abagabo barirwanako bariteguye barabibona izo elema barazibona igihambaye nuko natwe dukora ce qu'on doit faire kugira ntibaguma ari bonyene longtemps yandi ho oya nta kigongwe kabisa bakeneye navuze le pauvre Rwanda kubera yuko wabivuze wabimbariye yabivuze uko nyene ati en fait c'est une expression de sympathie yavuze ati pauvre Rwanda barayigomba kubisacrifica kuko bakeneye boko kandi n'umunyamahanga yabimbari erega aho niho bigoreye aho niho bigoreye izo sympathie mwene izo dembe prix ntazo dukereye no kuri voilà antuka nibaza ko vyumvikana kandi je ndibuka ko neva gifata pouvoir mu madiscours yiwe ya mbere yavuze yashitse avuga u Rwanda avuga yuko ari abahypocrite ko adashaka ubucuti nabo hama kijya gihe je pense bashingiro baramukonseya arahindura discours mu nyuma carugara n'ama frontières baca bagira n'ibitero byabo nyene byabaye hajya ku mpanda sinzi ko mwibuka yuko bijya bitero byisha abantu
Ndakugarika we nyene yaciye aza avuga ati aba bantu babigize nabacu ndabazi mugabo nticabujije yuko baca babita ku Rwanda. Landry karibu. Stare mwiriwe Reynold. Egoho Mwiriwe. mwaka mwiza vyose shikiriza iciyumviro. Ego urakoze umwaka mwiza nawe ndaramukije na Innocent Muhozi na Muteramyi. Nari mfite utubazo nka dutatu munkundiye mbaza Innocent agerageze kuduha ndazi analyse yiwe décryptage afise par rapport à la situation hama doave twumviriza n'abandi mu nyemerere. Yego bien sûr vas-y. Voilà, ikibazo kijanye na la situation sécuritaire muri Sud Kivu. Turiko turabona ko les forces du M23 avancent vers le Sud Kivu à un rythme assez rapide, extraordinaire. Qu'est-ce qui risque de se passer au cas où demain ou après-demain nous apprenons que Bukavu, Uvira, Tchang Fizi tombent aux mains de ce rebelle par rapport à la sécurité avec le Burundi à la frontière. Tusanze tuzi ko na karere karimwo beaucoup de groupes rebelles zisanzwe zigwana, les groupes congolais, même des groupes burundais. Quels sont les scénarios possibles du point de vue sécuritaire ku Burundi au cas où cela arrive? Ico ni ikibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri kiri muri no titre même Reynold wahaye space. Est-ce que réellement le Burundi a des moyens ou des forces pour attaquer le Rwanda, pour faire la guerre au Rwanda? Menacer, c'est une chose, mais concrétiser cette menace, est-ce une possibilité ou c'est un rêve, ni menace du kuvuga gusa? Ikibazo ca gatatu, turazi ko cette semaine harabaye beaucoup de sommets entre des blocs régionaux, bloc ya East Africa Community hamwe na bloc ya SADC. Et puis au sortir, la conclusion y'amakuru yabayemo nuko bientôt les deux blocs vont se réunir, donc le bloc austral et le bloc Afrique orientale, dans un sommet conjoint. Mbega Innocent muribaza yuko les deux blocs vont-ils réussir à contraindre les belligérants, notamment le président Tshisekedi kugira ngo asubire ku meza y'ibiganiro, kuko umenga bose les deux sommets ont convergé sur privilégier la solution politique ou les négociations. Est-ce que les deux blocs pourront réussir à ramener le président Tshisekedi à la table de négociation? La dernière question, mumbare n'ibibazo byinshi ariko nashaka kubigira rimwe kugira sinsubire kubaza ibindi. Nashaka kumenya uno munsi ko twumvise président Ndayishimiye ahamagara la communauté internationale devant les diplomates il y a 2 jours à Bujumbura. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Communauté internationale turazi ko iri elle-même sinzi ko ngo yidivize mugabo il y a des tendances uko babona la situation iri kiraba uno munsi. Hari ico abantu bo kwitega kuri iyo communauté internationale yatewe akamo na président Neva? Voilà, je m'arrête là. Urakoze Landry. Si Bukavu tombe, donc le Sud Kivu, ce sera sûrement la panique au Burundi parce que bacha biyugarana triple tour si possible. Kuko bavuga ati moindre faut pas baratwinjira hazoza psychose yo kwicura ko babaye infiltré ko hari ko barinjira muzobona bazomara abantu babita ba infiltré. En soi, ça va être vraiment la panique. Kandi la panique est déjà là, ce qui explique les propos za Neva, kuko arabona ko bariko baraza kandi atashoboye kubabuza kuza. Biriya yabivuze kubera abona adashoboye kubabuza kumanuka. Atangura gutangiriza atamajambo parce qu'il voit qu'ils vont être voisins. Et ça pose un gros problème parce que ntazi qu'est-ce qui va se passer. Nobambeshe mvuze ngo ndazi ce qui va se passer aussi. Ariko c'est certain, sa sortie devant les diplomates avec des propos aussi alarmés, nuko abona ko bariko baramanuka nta gishobora kubahagarika kiriho. Ico ni cyambere. Les groupes ziri dans la